bugurura ishami ryabo mu ntara ya Ngozi kuri uyu wa gatanu ntwarane nicingereye Richard umuyobozi mukuru wa Eden Microfinance avuga ko abarimyi begerezwa ifumbire eka mbere n'abari kure y'igisagara ca Ngozi nabo nyene ifumbire ikazobashikira vyoroshe biciye muri Eden Microfinance. Richard nicingereye kuri uno musi rero uri hejuru turamutse twuguruye ishami rishasha rya Ngozi kandi nkuko namaze kubivuga turashimiye Imana yabanye natwe mu myiteguro uno musi tukaba dushoboye gushika kuri uno musi twuguruye ku mugaragaro ishami ryacu rya hano Ngozi. Uno musi aho igihugu kigeze abarimyi ni vyiza yuko namwe tubashigikira mukaronka ifumbire bitagoranye. Muri Eden Microfinance hasanzwe hari ico gisata gifasha kwegereza ifumbire abene gihugu. Ntimurire musarare rero uno musi n'abatari ngaha Ngozi kuri centre tuzobashirira abashobora kubafasha mu mitumba yose kugira ngo muheze muronke ifumbire bitagoranye. Asaba kandi abakenyezi cyo kimwe no gwaruka guhurumbira Eden Microfinance kuko ngo hari uburusho butari buke bwabagenewe. Ntitwagarukirije ngaho abakenyezi namwe ntitwabibagiye. Muze mushike kwirishami ryacu turamutse twuguruye uno musi muzobona yuko hariho ibisata bibagenewe kugira ngo namwe mushishikare mwiteza imbere mwoye kwama muteze amaboko ishashe izanwa n'abashinga nahe banyu ariko kandi namwe mugire ico muzanye mu muryango. Ugwaruka ntitwagwibagiye tubamenyeshe yuko hirya no hino hariho abantu benshi badashobora gushikira ingurane bivanye n'iki bivanye nuko bafise amikoro make. Tubamenyeshe yuko muri Eden Microfinance hariho igisata kihari canke ingurane zihari zagenewe ugwaruka ruri muri ivyo bihe batagira badasanzwe bafise ingwate. Claude Niyonsaba umudandaza wo muri yo ntara ya Ngozi cyo kimwe na Mushiranzigo Dieudonné ngo bompi babonye uburusho buhabwa abanywanyi ba Eden Microfinance bahisemwo kwiyunga na niyo Microfinance mu kuguruza amakonti bagira bati icatumye mpitamwo kuba umunwanyi wa Eden Microfinance nukubera yuko narinda haciye nkuko nabandi bose bariko bararengana ariko ngira ishaka ryo kwinjira kugira ngo mbaze numve ibyiza bya Eden Microfinance. Hanyuma rero abakozi baho bindani bamfashije baransigurira barambwira ibyiza bya Eden Microfinance numva ni mbaye interesse kubera ko numvise ari Microfinance ijanye n'igihe n'ikindi cyane nzereye tenido konte n'amafaranga makenya cyane nefsase nkani fra ku kwezi n'amafaranga makenya cyane ku buryo uwari we wese ashobora kumva yogira ishaka ryo kubitsa no kubikura muri Eden Microfinance. Ikindi nk'umukozi wa limitere numvise ko harimwo akarusho kubijanye n'ubuhinga bwa limikash. Yego ni kubera numvise harimo uturusho twishi yorohereza n'umudandaza kujya kuntu ashaka kwatingiye kwa kagurane kandi ikindi naco twumvise kirimo cishe nuko ufite ni telefone yawe ariko no connecta ukarutira amayinite waje kuri banki kashuyatora hafi na hafi bikoroheye aho wicariye wibereye niko nubibaye n'umumegezo tworohereza gose. Kitonze Sandrine umuhanuzi wa Buramatari mu vy'imibano asaba indongozi za Eden Microfinance gushira mu ngiro uburusho bemerera abanywanyi bayo harimo ubwo bemerera ugwarukana rijya akenshi bakunda kugira ibibazo bijanye n'ingwate. Uwabanbanjirije bavuze bati imvugo izojane n'ingiro turabizeye ubu tugiye kuja ku kivi kugira ngo turabe ko ivyo mwatwemereye bitabaye amasigara cicaro. Rero nkuko twumvise ko abakenyezi ugwaruka turumva ifumbire turumva uburusho bwishi buzogenda bworohereza abazokwitura iyi Microfinance. Tubakengurukire cyane ko mutibagiye ugwaruka
kuko burya ugwaruka niwo mushinge w'ejo w'igihugu, w'intara, w'imitumba, kugenda iyo imitumba iva ikagera, kuko ugwaruka tutariko turagwereka iyo ruja ngo turufashe tururamire, twahava dusanga turiko turatamba twirorera. Rero nabikurikiranye neza, ndumva ko muzobafasha na nyarirya usanga ugwaruka rw'ishuri udafise ingwate. Rero ico naco turakibakengurukiye cyane, twongera dushima ko mwavuze ko muzoshira novuga abafasha ku mitumba yose kugira ngo mworohereze abenegihugu kugira ngo bazoronke ifumbire vyoroshe. Nico ni kizofasha abenegihugu kubafunyiriza ingendo bagira baje kurihira ino mu gisagara ca Ngozi bavuye ku mutumba uyu canke uriya, kuko burya intara yacu ya Ngozi iragutse. Akabirya kadasanzwe kuri iryo shami ryuguruwe mu ntara ya Ngozi gushika isaha 4 z'ijoro bakazoba bariko barakora. Nagomba ndabamenyeshe ngo guhera uno munsi muri Eden Microfinance isaha 1 z'ijoro muza gusanga huguruye, isaha 2 musanga huguruye, isaha 3 z'ijoro muza gusanga huguruye, kugeza isaha 4. Isaha 4 z'ijoro baraza kubakira ububika n'ububikura. Ntihagire rero ugira ubwoba ngo arashirayo udufaranga hama ngo akenera icyo adukoresha biheze vyanke ingene adutora. Uza kuba yinjiye isaha 4 hagashika isaha 5 bataramwakira, ntaze kugira ubwoba, aza kugenda bahejeje kumwakira. Microfinance Eden rero yaje ku bwanyu abenegihugu mwese, nakanya keza yuko umwe wese yinyagasha akumva yuko haje akarusho kandi